Kino kiganiro tugiye kuyaga kuba perezida 10 babayeho na n'ubu bamwe bagihari babayeho mu buzima bwa gikene. Umwe muri abo baperezida wa mbere ukenye ku isi avuga ati sije ukenye nyakuri ruhora akeneye vyinshi, ubukene nyabwo nuguhora ukenye vyinshi udahabwa. Guhaye ikaze rero mu bwami bwa Burundi Heroes TV turabire hamwe abaperezida ba mbere canke se bakuru bicisha bugufi mu buzima bwa gikene. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuperezida wo mu gihugu ca Irigwe azwi ku izina rya Jose Mujica. Niwe mukene w'umuperezida yabayeho muri Afrika wa mbere eka no kwisi yose. Yatwaye guhera mu mwaka wa 2010 gushika mu mwaka wa 2015. Yanse kuba ku kirimba c'ubuperezida canke se aho abaperezida basanzwe baba, ndavuga presidence. Yatwara imodoka ya Vox ya kera cyane yakozwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1987. Ni imodoka yagugwa amadolari 6400 mu marundi dufatiye muri kino gihe ni miliyoni 48. Yatanga ibice 99% vy'umushahara wiwe buri kwezi yahembwa nk'umuperezida w'igihugu ca Irigwe. Uwo muperezida rero kaba yaranakunda cyane abene gihugu, akaba yagenda nkabo, yitwara nkabo, naho wari gutandukanya umwene gihugu n'umuperezida. Uwo muperezida nkaba ndabibutsa neza ko ava mu gihugu ca Irigwe. Mu mwanya wa kabiri tuhasanga Thomas Sankara wo mu gihugu ca Burkina Faso. Yayoboye Burkina Faso guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1983 kugeza ubwo yicwaga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1987. Yagurishije imodoka za leta zo mu bwoko bwa Mercedes Benz, yigurira imodoka ya Renault 5, agabanya umushahara w'abaminisitiri ndetse n'umushahara wiwe kubera ko ugukunda igihugu ciwe. Uwo n'umuperezida wo muri Burkina Faso byagaragaye neza ko nawe akunda abanyagihugu. Abaperezida bose icuzo usanga bahuriyeko nuko bose uzosanga bakunda bene gihugu nk'uko umengo ubwabo n'abene gihugu basanzwe. Umuperezida nyene yarasanzwe azwiho nko gukunda kuvuza gitari, nari yarasanzwe ari n'umuririmbyi. Yagira ku kinga mu ibarabara cyane, yarakunda no gutwara ikinga mu makurse, mu higanwa ry'abakurse. Uwo mukuru w'igihugu ca Burkina Faso Thomas Sankara ni umwe mu baperezida bose babayeho muri Afrika abakurikiyeho bose bifuza kuba nkawe. Mu kibanza ca gatatu tuhasanga umuperezida azwi ku izina rya Jimmy Carter wo muri United States, ndavuga muri Amerika. Yabayeho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1977 gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1981. Nyuma yo kuva ku butegetsi yarasanzwe aba mu nzu ya White House. We yahisemo gusubira mu nzu yiwe ikenye cyane, mu nzu isuzugutse cyane mu gisagara ca Plain mu muji wa Georgia. Yamaze n'imyaka myinshi mu bikorwa byo gufasha. Yanse kwitabira inama zari kumuhemba amahera menshi cyane atubutse. Yagize n'uruhara rwo kubakira abene gihugu amazu azimvye cyane, nawe asanzwe mu nzu iciriritse ntoyi cyane, kandi yaguze mu gihe cya kera amadolari ashika 167 ugereranije n'abaperezida bahabaye, ndavuga Barack Obama aho wewe yaratunze inzu ishika mu madolari 8,100,000 arenga ko makeya. Uwo nawe akaba yitavye Imana mu mwaka w'ibihumbi 2024. Mu mwanya wa kane naho turasanga mu perezida aza ku izina rya Ibrahim Traoré. Nawe yakuze yifuza kuba nka Thomas Sankara nkuko nabibabwiye ku muperezida nawe yabayeho mu gihugu ca Burkina Faso. Uwo Ibrahim Traoré nyene nawe ava mu gihugu ca Burkina Faso. Ni umwe mu baperezida batoya cyane bayoboye igihugu ca Burkina Faso. Akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1988. Yafashe igihugu ca Burkina Faso biciye muri coup d'etat mu mwaka wa 2022. Icazwiho cyane ni kwibanira n'ingabo, kanatsinda ko atigerera mu nzu y'abaperezida, ndavuga muri presidence. Ntaziho kwambara nk'abaperezida canke se kwambara amakostime n'amakaruvati. Yanse umushahara w'abaperezida bahembwa muri ico gihugu ca Burkina Faso ku kwezi, agahembegwa ipete giwe rya kapitene. Tuvuge ko abamurusha amapete bamusumvye umushahara ari perezida. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga umuperezida azwi ku izina rya John Magufuli wo mu gihugu ca Tanzania bakunze gutazira Bulldozer.
canke imashini y'ingufu kubera uko yatwaraga canke se uko yitwara yabishiramwo ingufu mu gutwara igihugu ciwe. Yahereye mu mwaka w'ibihumbi 2015 ageze mu mwaka w'ibihumbi 2021 atwara. Abenegihugu bose bifuza kumubona ku butegetsi bwiwe. Igihe yapfaga byaragaragaye ko yafasha abantu benshi, aho benshi barira, benshi bifuza no kuja kumuraba. Ni nawe mu perezida wa mbere muri Afrika yakurikiwe n'amarira menshi kubera ukuntu yatwaraga, akaba yanapfuye akiri n'umuperezida. Mu kibanza ca gatandatu turasanga perezida azwi ku izina rya Lazarus Chakwera wo mu gihugu ca Malawi. Imbere yuko atwara yarasanzwe ari umuvugabutumwa. Mu mwaka wa 2020 yahise agabanya umushahara wiwe ibice 30% ku mushahara wiwe yahembwa mu bukuru bw'igihugu. Nakunda cyane n'abamuherekeza, ndavuga abamucungera. Uwo ni n'umuperezida ugereranije kuraba mu gihugu ciwe ca Malawi, yazanye ibintu byo gusenga cyane. Abantu basenga cyane badugijwe n'uwo muperezida cyane. Mu kibanza c'indwi turahasanga umuperezida yitwa Ndayishimiye Evariste wo mu gihugu cacu c'u Burundi ciza. Yatanguye gutwara mu mwaka wa 2020 akaba n'ubu ari watwara mu gihugu cacu c'u Burundi ciza. Azwiho gukunda bene gihugu batoya cyane cyane abajene. Azwiho kandi kuba bayeho nk'umurimyi mworozi no gufatanya n'abene gihugu muri ubwo burimyi bworozi. Akunda cyane no gusenga. Benshi baheruka no kubona amafoto yiwe canke se amavideo yiwe yikoreye umusaraba. Aho hakaba hari mu gikorwa cyo guhimbaza canke se cyo kunina Hazimana. Mu kibanza c'umunani tuhasanga umuperezida yitwa Joseph Figuel Ferre ava mu gihugu ca Costa Rica. N'umuperezida akomeye cyane wahagaritse igisirikare cose agatwara ata gisirikare afise. Rimwe na rimwe nta bindi bihugu bimutera kubera ko vyikekana ko atobitera. Ni n'umuperezida yatwaye manda zitatu zitandukanye. Itariki imwe ukwezi kw'icumi na kabiri niho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1948 niho yatangaza ko igisirikare muri Costa Rica kivuyeho. Akaba yavuga ko kivuyeho kwiteka ryose. Niho yatangaza ko igisirikare cya Costa Rica kivuyeho vy'iteka ryose. Aho abasirikare bari basanzwe batuye canke se baba, we yahinduye amazu ndangamutungo w'igihugu ciwe. Aho ndavuga mu gihugu ca Costa Rica. N'umuperezida nawe avuye ku butegetsi yatahaga muhiriwe aho yarasanze akora imirimo yo kurima no korora. Ni n'umuperezida kandi yarasanzwe atuye mu nzu iciriritse cyane nk'abandi ba perezida nababwiye. Ku mwanya w'icenda ari ukurikira wa nyuma tuhasanga umwami witwa Harald wa gatanu wo mu gihugu ca Norvege. Atwara imodoka wenyene mu gisagara ca Oslo mu mugwa mukuru wa Norvege. Asuma nk'abandi mu masoko amwe nk'abandi. Ni n'umuperezida yambara nk'abandi utotora, kandi n'umuperezida muhuye mu barabara nk'uko usanzwe uzi abandi ba perezida bambara canke se babikavya mu kwambara. Ni n'umuperezida rero uciye bugufi ukunda imirimo yo gusenga cyane. Ku mwanya w'icumi ari nawo wa nyuma tuhasanga umuperezida yitwa Justin Trudeau mu gihugu ca Canada. Afise icahuriyeko n'umwami wa gatanu yitwa Harald wa gatanu wo mu gihugu ca Norvege, aho bose bahurira mu kwambara impuzu zisanzwe cyane nk'abene gihugu tobatora ko ari n'abakuru b'igihugu. Uwo Justin Trudeau wo mu gihugu ca Canada aba mu nzu ishaje cyane yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1967. Uwo Justin Trudeau aba mu nzu ishaje cyane yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 867. Igeretse rimwe y'ivyumba 22 hakuba mu nzu ya ba perezida canke se mu nzu y'icubahiro navuga presidence. We yituriye mu nzu yiwe ishaje cyane. Akunda gutembera n'ikinga kandi akunda gutwara abana biwe ku ishuri. Ni n'umuperezida kandi uzosanga agira mu mabisi rusange nk'abene gihugu. Ni naco ahuriyeko n'umwami wa gatanu wo muri Norvege. Nkaba ndabibutsa ko abo ba perezida bose bafise ico bahuriyeko. N'abaperezida usanga bakunda abene gihugu cyane. Ni n'abaperezida babayeho mu buzima bwa gikene atari uko badashoboye kuba botunga.
ndabibutsa neza ko aha ari kuri Burundi Heroes TV, ukaba utarakora subscribe uri kwihombera n'ibiganiro bigiye guca hano. Murakoze cyane. Yari Jean Trésor Boris Hakizimana. Burundi Heroes TV, Burundi Heroes TV, Burundi Heroes TV, Burundi.